witegure Imana ishimwe cyane witegure kuko hari ahandi Imana iducana hari urundi rugezo twinjijemo igihe cyose tuje imbere y'Imana bene data twaba twumva yuko hari ikindi kintu tuje kwakira cy'Imana yacu n'Imana igira neza kandi n'Imana y'amasezerano n'Imana idukura mu kibanza kimwe ikadushikana mu kindi amen sinjya kwivugana ngo bavuze duwa hano Imana ishimwe cyane turashima Imana rero yuko ubw'iminsi 40 kuri muri amasengesho yuko ari ibintu bisanzwe Imana igiye gukora ubuzima bwanyu ubuzima bw'ishengero tugiye kuganira rero kuri teme ivuga ngo kumvira ijwi ry'Imana haleluya kumvira ijwi ry'Imana kumvira nta muntu ashobora kumvira atumvise ubanza kumva kugira ngo wumvishe kuko wumvira icyo wabwiwe ukacyumva ukacyumva rero aya majambo umuntu ashobora kumva ariko ntiyumve siko bimeze ni ukuvuga ngo ushobora kukubwira ikintu akikubwira ntakigukominika kugira ngo ugikore ariko gukora ni uburenganzira bwawe ushobora guhitamo kugikora cyangwa ntugikore rero tugiye kuraba inyungu dukura mu kumvira ijwi ry'Imana igituma nk'abana b'Imana duhamagarirwa igihe cyose kumva icyo Imana ibitubwira tugakora ikindi kirakominika mu buzima bwacu banshimye ndashaka babwire ngo ubuzima turimo hari amajwi menshi atuganiriza hari ibintu byinshi duhura nabyo hari ibintu bitubwira dushobora kumvira cyangwa ntitubyumvire ariko ndashaka kubwira umugoroba igihe cyose ubuzima bwacu tuzawushyira mu murongo aho twumva yuko turiteguye turi tayari gutanga igisabwa cyose kugira ngo dukore icyo Imana ibiriko iratubwira ndashaka kubwira uyu mugoroba uri umuhigi kuko uzi uri gukora icyo Imana ishaka ku buzima bwawe amen kumvira ijwi ry'Imana akenshi biragorana kubera iki kuko hari ibintu tubwira ibitandukanye n'ibyo twumva n'ibyo dushaka kumvira umuntu akubwira ibyo ushaka biroroshye kuko bihurirana n'ubukombe bwacu bigahurirana n'ibibungabunga byacu bigatuma twikonekita kuri iryo shuri bariko baratubwira ngo tugire gute twumvire ariko hari n'igihe haza n'irindi jwi ritubwira ibitandukanye n'ibyo dushaka ariko ndashaka kubwira umugoroba ngo hamwe no kubwira ibitandukanye n'ibyo ushaka shishikara wumve iryo jwi kuko iryo jwi rizogushiza mu masezerano y'Imana haleluya rero kumvira ijwi ry'Imana icyanya gikomeye cyane kuko kidukuramo uko dusanzwe twumva ibintu twebwe hari ukuntu usanzwe uzi ibintu ko bikwiriye gukoreka jene wewe hari ukuntu tuzi yuko kugira ngo tuve mu byo turiko turacamo hari ukuntu twamaze gucapa hari ibintu twamaze gucapa mu buzima hari ukuntu twamaze guhitamo ibintu tuzi ko bizogenda ariko ndashaka kubwira ngo kujya mu babiteguye bishobora kudaca muri iyo nzira ariko hari uwumvira ijwi ry'Imana hari iyindi nzira izocamo kandi iyo nzira ishobora kudakorohera ariko iyo nzira izogushitsa ukibamo haleluya amen ivyahishijwe Yohana 3 ku murongo wa 20 biratubwira ngo ehe mwana z'imfubyi ndamucisha umuntu niyumva ijwi ryanjye bacyakarwana murigira gute niyumva ijwi ryanjye akugurura ndashaka hano hantu turahatera ni ukuvuga hari ibintu bibiri hariho kumva ijwi n'igikurikira ushobora kumva ijwi igihugu cyangwa kumva ijwi ugahitamo kugurura bibiri tubwira ko uyu muntu yumvise ijwi haba
mugoroba bene data kristo twizeye dukorera dusengesha n'umurava nta gihe na kimwe afuza mu buzima bwacu nta gihe na kimwe tunyurana nawe nta gihe na kimwe akenera yuko mu buzima bwacu aba ari we agira gute afata iya mbere ariko arakeneye yuko twebwe n'abo yaremye dufata iya mbere arakeneye nawe twebwe n'abo yaremye tumenya ngo niba twebwe dukwiye kumugurira haba akaza akaganza mu mitima yacu haleluya ndizihiwe dusangiye aha rero uyu muntu yadodoye umuntu yagize gute yumvise ijwi yiwe habagira gute uyu muntu ahitamo kuguru kuko iyo atungurwa yerekeje uyu mugoroba ndashaka kubwira ngo ukugurura ni wowe ufise kuba ni ukuvuga ngo ni wowe ufise guhitamo kwawe icyo ushaka kubaho uyu munsi uragihitamo haleluya hari igihe abantu tw'umweru hari abandi bantu bafise kuba bahitamo yacu ariko ndashaka kubwira uyu mugoroba ngo nta muntu aza guhitiramo ejo hawe ni wewe icyo uhisemo uyu munsi ntazaracyemera dufise imana yubaha amashuri yacu dufise imana atagihe na kimwe idufata ku ngufu itubuza nta gihe na kimwe rero iyo tubwiye rero hano hantu uyu muntu niyumva ijwi ryanjye akugurura ndinshi uyandi majambo nitwe tumuhitana nitwe tumubwira ngo urashobora kwinjira cyane tukamubwira ngo hari ibindi bintu bikora azudimiye hari ibindi bitunganya manshiri ndashaka ndababwira ikintu kimwe iyo haje umushyitsi wawe akadodora ushobora kutamwugururira kandi wamwumvise siko bimeze bavuga ati uyu muntu ariko aradodora aje kumusamaza kuko ati kambere amwijeje kandi igihe cyose utamwugururiye urugi ntarumena kubera kuko ubwo bubasha ntabwo yesu nashimwe cyane rero kristo mu buzima bwacu hari ahantu agera hari igihe twumva umwego ngo imana niyo bishaka ibintu bizogenda gutya nawe ugashaka kubwira uyu mugoroba amahitamo yawe arayubaha cyane yubaha guhitamo kwawe ariko ndashaka kubwira uyu mugoroba ngo shishikara wumve ijwi akubwira wumvirize ijwi ry'iwe icyaba ukomeye ugikorere manshiri Luka 11 guhera ku murongo 27 kugeza ku murongo 28 Bibiliya itubwira ngo kuri Felicite ngo Yesu akimura n'ishengero umugore umwe ashyira ijwi hejuru aramubwira ati irahirwe yakubyara n'amabere yakomeje 28 nawe aramwishyura ati cyane cyane harahirwa wumva ibijambo Imana bakagira gute ngo bakaribungabunga cyane bakarizigama ndashaka ndababwira ngo uyu mudamu ibyo yavuga kwari ukuri Yesu ubonye ukabona ubwenge busohokamo ukabona amajambo avuga ukabona uko ububasha yarabize waca waba mbega umubyeyi yarivuga mbega umubyeyi yagiriwe umuntu mbega umuntu yatabawe mbega umubyeyi yabyaye umwana w'umuhungu ariko ndashaka kubwira ngo ibyo ni uburyo bw'ibikumbaguru mbega imana yacu ikora n'amasanzwe yacu ariko imana yacu iriheye manshi haleluya hari ibintu bidahagaze
iryo jambo rizobyara ryamara kubyara riguhindurira ubuzima. Haleluya. Imana icyubahiro, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Harahirwa ngo cyane cyane hahiriwe bumvirisha y'Imana, bagira gute? Bakaribungabunga, bakarifata, kubungabunga iri jambo. Bene data, kubungabunga, umuntu abungabunga iki? Umuntu abungabunga ikintu cy'agaciro, ikintu de valeur, urakibika avec soin. Kubera iki? Ni ikintu gikomeye, ni ikintu utakaje wotakara, ni ikintu gitakaje cyo guhungabanya. Bene data, twotakaza ibintu byose, ariko utakaza ubuzima bwa Kristo, ubuzima bwacu. Bene data, nta mpamvu yo gushishikara. Umuntu yotakaza amafaranga ashakara, umuntu yotakaza inzu ishakara mu yindi. Hari abantu batakaje ibintu byose, ariko uyu munsi bafite ibintu byose bafite. Ariko ndashaka kubwira ngo umuntu ahiriwe ni umuntu abungabunga iby'ijambo ritubwira, kuko igihe cyose tuzobiha agaciro bizogenda bidukorera. Bene data, kumvira ijambo ni ikintu rero cyagiye gitakaza inkomezi bivanye n'uko twagiye tubimenyera cyane. Ariko ndashaka kubwira ngo uyu mugoroba uhindure uko usanzwe wiyumva, uhindure uko usanzwe uzi ibintu. Tangura iri jambo ryubahe, icyo iri jambo rikubwira ugikore, icyo ritakubwira ukirengagize. Ariko umenya ngo iri jambo ninaryubaha rizonyubahisha. Haleluya, haleluya. Umuhiri, nta kintu Yesu yavuze cy'ineza arabiruka. Ikintu cyose yagenda atubwira kwaba ukuri. Umuhirwe ntiyavuze ngo umuhirwe ni ufite amazu menshi, yavuze ngo umuhirwe ni ufite ifaranga byinshi kuri konti. Umuhirwe yavuze ngo ni ufite ababyeyi beza bamwitwararitse. Ariko yavuze ngo umuhirwe ni ufata ijambo akagira gute, urikagira gute, akarishyira ku kuzirikana, akaribungabunga, akarizigama, akariporoteja, akarishyiraho amagambo ufunga. Iryo jambo akavuga ngo iri jambo naryumvise, naho niko ndabona ibirigeza, ndazi ko iryo jambo ari ukuri. Rero kuko ari ukuri, sinemera igice numva, ariko nemera igice Imana iriko iravuga. Ndashaka kubwira umugoroba, nidutangira ahantu turengere uko twiyumva, haba tukagerera ahantu tuzokwama twisanga tuko tuba mu buzima bwacu. Turashobora kubaho mu isi, iyi si turimo tukayibamo tunesha. Kubera iki? Kuko twize kubahira ijambo, kuko twize kumenya ko iri jambo ari ukuri. Kuko ari igihe duselekisiona amajambo amwe tukayemera, ayandi tukayarojeta. Ariko ndashaka ndakubwire ngo icyo ijambo ry'Imana rikorera kubwira gifate nka nkama, kuko iryo jambo niwaryizera rizoguhindurira ubuzima. Yesu nashimwe cyane. Abaroma 8:14 Bibiliya tubwira ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Biragoye cyane ko tugera ahantu ijwi ry'Imana rituyobora, twumvira ijwi ry'Imana, mpwemu yera adatuye mu mitima yacu. Kuko mpwemu yera niwe aduhishurira ibyihishije. Haleluya. Ndashaka kubwira uyu mugoroba ngo iyi si hari ibintu binyegeje ariko biriho. Rero ivyo nitutuzura mpwemu yera ngaza duhishurira, tuze tumenya ibikwiriye n'ibidakwiriye, tuzobaho nk'abandi bose. Tuzobaho tuneshwa nk'uko abandi bose baneshwa.
tuzobaho twihevye nk'uko abandi bose bihevye, ariko ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana bose sans exception nibo bana b'Imana. Mpwemu w'Imana atuyobore, ashishikara tuyobora muri vyose, kugira ngo bikunde dushishikare kumenya igikwiriye n'ikidakwiriye. Imana ishimwe, kuko biragoye cyane kumvira ijwi ry'Imana utayobowe na mpwemu yera. Haleluya, haleluya. Ndashaka tuje mu makuru yo muri Bibiliya. Turaja mu Itanguriro. Itanguriro 26, turahera ku murongo wa mbere. Bibiliya tubwira ngo, Itanguriro 26 turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Bibiliya tubwira ngo hatera iyindi nzara ya kabiri muri ico gihugu, itari imwe ya mbere yo mu gihe ca Aburahamu. Isaka aja i Gerari kwa Abimeleki umwami w'Abafilisitiya. Uhoraho aramwiyereka ati, ntumanuke ngo uje muri Egiputa, uzoba mu gihugu nzogera gute, nzokubarira, nzokubwira, mu gihugu nzokohyantamwo kujamo. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Cyari igihe kibi, cyari igihe cy'inzara, cyari igihe cy'ibibazo, cyari igihe atanyisha ihari. Ariko ndashaka kubwira ngo igihe isi idafise inyishu, dufise Imana ifise inyishu. Cyari igihe mu bwenge bw'abantu ataho guhungira inzara hariho, ariko Imana yo yari ibizi ngo jewe kuko ndi Imana, ibigwanya abandi wewe nzobigukingira, ibinanije abandi wewe nzobikurinda, kuko nagutoranije. Haleluya, Imana ishimwe. Manuke ngo uje muri Egiputa, uzoba mu gihugu je nzogera gute, nzokubarira. Ba urahungira inzara muri iki gihugu, nanje nzobana nawe. Haleluya. Ba urahungira inzara muri iki gihugu, ndakikwemereye kibemo. Malgré ko hari inzara, wewe inzara ntizogushikira. Kubera iki? Kuko nakubwiye wanyumviye, nagukomunitse wumvise. Bene data, ikibazo kihari ntidushaka kumva icyo Imana itubwira. Dukoresha ubwenge bwacu, tugakoresha amastrategie yacu, tukumva umengo twebwe nyene turikwiriye. Ariko ndashaka kubwire ngo je na wewe turafise ahantu tugera tugatakara. Je na wewe turafise ahantu tugera ntidushobore kuavansa, tukisanga imbere harirabura, ntidushobora kubona aho kubandanya tuja. Ariko igihe cyose twumviye ijwi ry'Imana, Imana itanga yandi maso. Bene data, iyi Mana iradusanga ikatuyobora mu gihe tuba tutariko turabona aho kuva, tutaba turiko turabona aho kuja, ikaze ikadufata ukuboko ikatujana. Haleluya, haleluya. Kuko nzobana nawe ngo ndaguhe umugisha. Ndashaka muvyumve, Uhoraho ariko aramuprombeta kumuha umugisha, abandi inzara bakubise. Ni Imana itanga umugisha abandi bashonje. Ni Imana ishobora kuguha promotion abandi bariko barabakura mu kazi. Haleluya. Ni Imana idakorana na situation uburi kurabamwe mu gihugu ububayemwo. Ni Imana ikora mu gihe cyayo. Ni Imana idakeneye ubufasha bw'abana b'abantu.
ni imana yikwije kandi yihagije. Yesu nashimwe. Nzoguha umugisha. Umviriza, abandi barashonje ariko wewe nzoguha umugisha kuko ni imana. Haleluya. Kuko wewe n'uruvyaro rwawe nzobaha ibi bihugu byose, kandi sinzorenga ku ndahiro narahiye Aburahamu so. Nzogwiza uruvyaro rwawe rungane n'inyenyeri zo kwijuru, kandi uruvyaro rwawe nzoruha ibi bihugu byose. Kandi mu ruvyaro rwawe niho amahanga yose yo mu isi azohezagirirwa. Kuko Aburahamu yagize gute? Yanyumviye. Bene data, kumvira Imana n'abadukomokako bazobaho. Nitwumvira Imana, abana bacu bazobaho neza kuko twumviye Imana. Ndashaka ndababwira ikintu kimwe. Bene data, nshobora kuyoboka umuntu uyu munsi, sibyo? Iri ni Kirundi, kuyoboka muracyumva? Nshobora kuba ashana ucita gute, umufana w'umuntu, nkavuga ati wewe ngira ndakuyoboke gushika, nkakuyoboka nkasubira nkakuyoboka. Ariko nshobora gukora akantu kamwe, nyakantu kagatuma ya eforo yose nakoze mu rugendo ufata ukayisukamwo amazi, kuko wayobotse umwana w'umuntu. Ariko ndashaka ndakubwire, haleluya, kuyoboka Imana, kubaha Imana, kumvira ijwi ry'Imana, ni Imana ishiraho isezerano ntihagire ikintu na kimwe kiyihindura. Ni Imana itadufatira ku kantu kamwe. Mbiriza, si Imana idufatira ku kadetayi. Oya, ngicyo yavuze yarakivuze. Kubwa Aburahamu so wawe hari ikintu namusezeranije, bivanye yuko yanyumviye, bivanye nuko namusavye icyo namuhaye cy'agaciro ari wewe. Ntiyakinyima, arakima. Kubw'uwo munsi namushireho isezerano. Kubw'uwo munsi naravuze ngo wewe n'uruvyaro rwawe nzorukomeza. Naguhinduye sokuruza wo kwizera. Umviriza, Aburahamu yakoze amakosa mu rugendo. Hari ibyo yakoze Imana itamubwiye, ariko ndashaka kubwira ngo Imana yacu diringa n'imitima yacu. Imana yacu iratuzi kurusha uko twiyizi. Burya ituzi imitima, ituzi bwina mu mitima yacu. Izi ntege nke zacu, izi n'inkomezi zacu. Kandi icyo ndayikundira, haleluya, Imana ishimwe cyane, iha agaciro inkomezi zacu, ikinangageza intege nke zacu. Kubwo Aburahamu, kubwo namubwiye ngo ndagushaka akakumpa, byatumye numva atakindi kintu no mwima mwisi. Kumvira Imana, bene data, kumvira Imana biragoye. Kumvira Imana biragoye, ariko kumvira Imana birahemba. Kandi ndashaka ndakubwira uyu mugoroba, burya nta kintu cy'agaciro kidasaba ikiguzi. Urashaka kuba umuntu akomeye, emera utanga ikiguzi uyu munsi. Tanga ikiguzi. Bibiliya iravuga ngo ababibabarira bazimbura banezerewe. Ariko mu kubiba habamwo kurira. Kandi nituriraho abantu babona, turirira kure y'amaso y'abantu, turirira kure yabo, kuko n'igihe cy'amarira yacu nibona gitahura. Ariko tukabibaturira. Ariko mu gihe cyo kwimbura
yamarira turayibagira. Mana ishimwe, haleluya. Yamarira tugira gute? Turayibagira. Aburahamu gufata Isaka amuduganye ku musozi Moriya agiye kumutanga, ndibaza yuko ijya minsi 3 y'urugendo yamubereye nk'imyaka 10. Yari minsi 3 y'urugendo, uko Imana yaramusanze iramubwira ngo Aburahamu ati sabwe nshaka uwo mwana, uwo muhungu wawe ukunda Isaka, umuntangire kikimaze ku musozi nzokwereka. Aburahamu aravuga ati ni wewe, nakumvise. Kuko Aburahamu yarazi imvugo y'Imana. Bene data, nta mwana atamenya imvugo ya se. Ntushobora kumvira utazi uwo wumviye, kuko ukumvira kudepandana n'uwakubwiye. Tuko turajana, ni ukuvuga ngo ubasha inkomezi za message, inkomezi zo kumvira, ikigutuma ugira ishaka ryo kumvira bivanye n'uwakubwiye. Ni ukuvuga ngo Aburahamu yaramenye ko ari ryajwi ryamusanga rimubwira yuko rizomuha Isaka. Aramenya ngo ni ryajwi rigarutse kumusaba. Yarabizi neza. Hari ibintu mu buzima tutemerewe kuyoberwa. Ntukayobegwe ijwi ry'umuremyi wawe. Ntukayobegwe igihe Imana iriko irakuganiriza. Ntukaburiza ibagira ibindi, yobegwa ibindi, ariko ntukigere igihe na kimwe ugira gute utakaza kumenya icyo Imana iriko iravugana nawe muri ico gihe. Aburahamu arabimenya, aravyumva, atuye n'umuremyi wanje ansavye Isaka. Ndashaka ndakubwire ngo uwo munsi ntiyagiye kuraba Sara ngo amuganirize. Ntiyagiye kuraba Sara mama w'umwana kubera ko atagiye kumuraba. Iyo mvugo ntiyakunda. Hari ibintu Imana itubwira tukavuga duti ngaha reka ngende, kuko nta wundi yovyumva. Ikibazo dufise uyu munsi, dufise abanyamasezerano benshi babwiwe ibintu binini, ariko nyabintu byabananiye kubisha. Ni ukuvuga ngo hari ikintu Imana iguha ukumva ni kinini, ukumva umengo kirakuremereye, ukumva cyo kubera cyiza kugipartasha. Ariko ndashaka ndakubwire ngo hari ikintu Imana yaguhaye muri wewe. Ico kintu ni ciwawe, ni wewe ukugira gute ukugisupport ukagitwara. Ahubwo saba inkomezi Imana iguhe capacité yo gutwara ico kintu. Haleluya. Kubera akenshi tunanirwa mu rugendo igihe dutanguye kumva umengo ivyo Imana yatubwiye vyaducanze, ugatangura kuja kugira gute kumva umengo wataye umutwe. Aburahamu yarazijwe ry'umuremyi wiwe, yarabizi neza. Mviriza, nta gukekeranya ko ari kurimwo. Yarabizi ngo uyu ni data avuze. Mbega we kansavye Isaka ngeye gute? Mbwa niwe namwumvise kariwe. Rero nta gikurikira, nta negociation. Isaka aramutoye, baragiye. Bafashe urugendo, umwana ntiyamukominiza, ntiyamubwiye iyo bagiye, kuko ntivyari gukunda. Haleluya. Bibiliya tubwira ngo bagenda mu rugendo, ngo bagera ahantu, ngo Isaka abaza se. Aramubaza ngo mbe data, ndabona inkwi, ndabona umuriro, ndabona ibindi byose bikenewe, mbega ikimazi. Mwene majambo ibisabwa kugira ngo dushikanire Imana ikimazi biragaragara, birahari. Mbega ikimazi cyo kiriye. Ngo Aburahamu abwira umwana n'agahinda kenshi, aramubwira ngo ikimazi uhoraho. Haleluya. Uhoraho agira gute? Ngo aracironkera, arironkera ikimazi, aracitangira. Ariko muri we yarabizi yuko ikimazi ari umwana wiwe. Ndashima Imana uyu mugoroba. Dufise Imana ituzi kandi dukunda. Kubw'ivyo irabizi yuko ivyo ushaka
ibyo ushaka irabifise, ariko hari ikintu ikeneye kuri wewe kuruta ibyo ushaka wewe. Irakeneye yuko ubaho ubuzima bwo kuyumvira no kuyubaha no gukora icyo bikubwira gukora. Yesu nashimwe. Rero ama acte yacu dupoza ari mabi cyangwa ari meza agira ingaruka ku buzima bwacu n'ubw'abana bacu. Icyo gihe cyari igihe kigoye, ariko cyari igihe byasaba yuko ataza kugicamwo kugira ngo bikunde ashitse icyo Imana yamubwiye. Cyari igihe cy'amarira menshi, cyari igihe cy'agahinda. Ntiyarazi mbe Sara nzomubwira ngo umwana yagiye, ariko ndashima Imana yuko muri ibyo bihe nyene Imana igira gute izigatanga inyishu. Haleluya, haleluya. 12 aho nyene maze Isaka abiba muri ico gihugu. Uhoraho amuha umugisha muri uwo mwaka nyene, yimbura ibirenze ivyo yabivye ingero 100. Haleluya, haleluya. Mbwira mugenzi wawe ati ikibazo si igihe, ikibazo n'uwakubwiye. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Isaka, ndashaka ndababwira ikintu kimwe. Isaka yarahunze inzara yiwabo. Iyo bakubwiye inzara ni consequence iva yuko abantu barateye ntibimbura. Cyo bisigura iyo habaye inzara mu gihugu ni ukuvuga ngo uwo mwaka ikirere cyabaye kibi. Rero mu buzima dusanzwe tubamwo, iyo umuntu yeshuwe aba yumva yuko umengo ibihe byose bizokwama ari esheke. Nicyo gituma ubona uyu munsi umuntu aratanguye iki kintu, ejo kirabaye nabi aragihevye atanguye ikindi. Kubera iki? Yamaze kuba desu n'icyo kintu yaraje gukora. Isaka kuba yarahunze inzara yiwabo ntibyamubujije gusubira kubiba, kuko yaronse reverence ivuga ngo utabivye ntacyo ndabwire ngo icyo umuntu abiba nicyo yimbura. Haleluya. Kujya ata muntu abiba ibiharage ngo yimbure ibigori nicyo kimwe. Isaka yarabizi yuko umugisha Uhoraho azowucisha mucyazogira gute, mucyazotera hama kikamugarura. Isaka yaje muri icyo gihugu nk'impunzi. Impunzi ni ukuvuga ngo ibyo yateye nibyo yahawe, kuko yaje ahunga inzara y'iwabo. Umuntu ahunze inzara nta stock azana, siko bimeze. Umuntu ahunze inzara nta kintu agendana, aza uko nyene. Ni ukuvuga ngo ibyo yateye nibyo yahawe mu Bafilisitiya, nibyo yaherewe aho. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ariko ndashima Imana yuko ije kugwiza itaraba ngo mbega origine y'imbuto niyi, ariko iravuga ngo kuko namaze gusezerana umugisha ndawutanga. Haleluya. Kuko ni Imana itanga umugisha. Haleluya. Uwo mugabo umutunzi agenda arushiriza gutunga gushitsaho yabereye umutunzi bihebuje. Ndashaka mu vyumve ayo ma etape ya richesse. Haleluya. Ngo uwo mugabo aba umutunzi, bwa mbere aratunga, hama ngararushiriza gutunga, hama agera ahantu aho umutunzi bihebuje mu gihugu atari kiwabo, mu gihugu yisanzemwo yahunze inzara, ariko Imana imuheramwo ubutunzi. Kubera iki? Kuko yayumviye, kuko yumviye aja mu kibanza Imana imushakamo. Ndashaka ndakubwire ngo ikibanza cyose urimo Imana ikigushakamo kiguheramwo umugisha.
haleluya haleluya ntahito gusanga mburiza nta hantu na hamwe iyo Imana yiteguye kuguha umugisha ibuye itanga amazi ku bwawe. Kubera iki? Kuko Imana ni Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Kandi 14 yarafise ibitungwa vy'imikuku n'amasho n'abantu bahinda ngo atera abafilisitiya ishari, bituma basivye amariba yose abantu base Aburahamu bari barimvye. Mu gihe cyase nyene Aburahamu bayuzuza ivu. Maze Abimeleki abarira Isaka ati, genda utuvemwo kuko usigaye uturuta cyane. Haleluya haleluya. Uyu ni umwami. Haragera ahantu umwami aravuga ati no, ntibishoboka, umuntu arashobora gutunga kugeza kuri urugezo. Aragenda aramusanga aramubwira ati turakwinginze tubise tuvireho, kuko Abimeleki mu bwenge bwiwe yavuga ati uyu mugabo yatungishije n'aha hantu twamuhaye, nitwamwangaza arasubira kuba umuntu mutoya, arasubira kuba umusivile. Ariko ndashaka ndakubwire ngo umugisha w'Imana, iyo Imana yaguhaye umugisha utera mu bugara bw'ibintu bikamera. Haleluya. Iyo Imana yaguhezagiye, umviriza, n'utagukunda araguhesha umugisha, kuko Imana yagize gute? Yakwemeye. Burya ikibazo tugira, dutindana n'abantu tukibagira gutindana n'itanga umugisha. Kandi igihe cyose twamenye ngo uko ndayegera, uko nzoshishikara ndayegera, izoshishikara imubwenge, hama imaze kuba umubwenge inyereka ama strategie yo gukora kugira ngo ngire gute mbeho muri iyi si, nanje ngize gute, nanje norohewe. Bene data, hari ukuntu kenshi abana b'Imana canke mu ma eglise tutigisha umugisha, tukumva umengo umugisha ni ibintu vy'isi, amafaranga ni ibintu vy'isi, abantu bakeneye kwibonera ijuru, abantu bakeneye gutaha, abantu bakeneye kubona Imana, nivyo. Ariko ndashaka ndakubwira ngo turakeneye muri iyi si gukomera. Burya hari abantu bwira ubutumwa kuko hari ikintu kitaragaragara. Hari n'abandi bakubwira ngo mbe burya usengera he, bivanye n'icyo babonye Imana yakoze ku buzima bwawe. Burya nasanze umugisha w'Imana iduha uratumira, uruvuga ngo icyo Imana yatugize. Burya cyo bavuga ngo témoignage vivant, umuntu yacitse intahe ni umuntu Imana yahinduye ubuzima ikamuhinduramwo umugisha, abantu bose bakamenya ngo ujya muntu yarasenze Imana, Imana imukoramo umurimo. Haleluya. Aha uyu mwami aramenya ngo uyu muntu nasanzwe. Rero icyo twumva twomukorera, reka dufume tumwangaza, fuma tuvamo. Ariko ndashaka ndakubwire ngo aho uzoja hose uri umunyamugisha, umugisha uzoshishikara ugwirirana ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Nuko Isaka avayo ashinga amahema yiwe mu kabande k'Igerari abayo. Isaka asibuza ya mariba amwe bari barimvye mu gihe cyase Aburahamu, kuko abafilisitiya bari bayashibije. Aburahamu amaze gupfa ayita amazina nyene se yari yarayise. Kano tukavugeho gatoyi tubandanye. Imana ishimwe. Ngo yita ya mazina nyene. Haleluya. Ndashaka ndakubwire ngo burya nasanze nta mwana akora icyo atabonye iwabo, nta mwana akora icyo atabonye iwabo. Ni ukuvuga ngo akararo kari simple, umwana yakuze iwabo arabadandaza, sivyo? Ukasanga uwo mwana ntiyagiye muri business, cumenya yuko swat se yarahomvye, sivyo? Cyanke hari ikintu cyabaye cyatumye agira gute
adashishikara kwiyumvamwo icyo yabonye iwabo. Isaka ntiyari gushobora guhindura icyo se yari yarakoze, ntiyashobora gukuraho, ni ukuvuga ngo ntiyashobora guhindura amapiriye Aburahamu yari yarubakiye ko. Kubera iki? Kuko Imana ya Aburahamu Isaka yari yarayibonye. Hari ibintu umviriza, hari ibintu utaja guhiga kuko ubusanzwe ubifise. Haleluya. Isaka ya mariba amaze kuyasibuza ngo ayita ya mazina nyene se Aburahamu yari yarayise. Kubera iki? Ayo mariba yari yarabonye ingene yagiye bakorera, yari yarabonye ukuntu bagize umugisha kubera se wabo Aburahamu. Bene data, ndashaka ndababwira ikintu kimwe gikomeye. Burya twebwe abavyeyi kubw'uruvyaro rwacu turahamagarirwa kuba maso cyane, kuko burya abana bacu bazobaho bivanye n'ingene twagize gute, twabasigiye ikirere kimeze. Nitwaba turi abantu bari integre, nitwabaho ubuzima turi abantu bubaha Imana, twumvira ijwi ryayo, abana bacu bazokomera. Kuko ndashaka ndababwire, hari ibintu tugwana navyo uyu munsi tuba turiko turagwana navyo iyo abavyeyi bacu basokuru bacu baza kuba barubasha Imana. Hari intambara tugwana tutogwanye, ariko uyu munsi izo ntambara abana bacu turiko turazira gute, turiko turazibarinda. Kubera iki? Kuko twemeye kugenda bivanye n'ico Imana itubwira kubamo. Haleluya. Isaka rero aravuga ati data Aburahamu, iri biriba hari izina ye yagize, kubw'ivyo iryo riba nanje ndagize rya zina. Kubera iki? Nabonye, haleluya, nabonye ukuntu Imana ikizira biciye muri iryo riba. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bukeye abantu ba Isaka bimba muri aho kabande, babona mwiriba ry'amazi adudubiza. Abungere b'Igerari batatira ayo mazi, n'abungere ba Isaka bati aya mazi na yacu. Isaka yita iryo riba Eseki kuko baritatiye. Eseki risobanurwa ngo amatati. Haleluya. Gubongera kwimbira irindi riba naryo bararitatira, acaryita Sitina. Avayo arunguruza yimbisha irindi riba, iryo ryo ntibaritatira, acaryita Rehoboti. Aravuga ati noneho Uhoraho adushiza hiyaguye, tuzogwirira mu gihugu. Ndashaka ndababwira ikintu kimwe kuri uyu mugoroba. Bene data, umunyamugisha, ikintu kiranga umunyamugisha, umunyamugisha ntagwana, ari ibintu atagwana navyo. Imana ishimwe. Kubera iki? Kuko umunyamugisha burya ukabona umuntu aranda imitsi ariko agwanira utuntu, ucumenya yuko ntazi icari. Hari ahantu Imana idushira ntidusubire kugwanira utuntu, kuko turabizi yuko icyo tuzokora ko cyose kizogira umugisha. Isaka ngabungere b'Igerari bagira gute, ngo atangura kuniganira amariba. Aravuga atoya, aho ngeze saho kuniganira amariba, kuko Imana yampinduye umugisha, yampinduye umugende w'umugisha, yampinduye source de benediction. Ndi umunyamugisha kuko data yayumviye, nanje nzoshishikara ndayumvira. Kubw'ivyo hari ibintu ntazogwana navyo, hari ibintu ntazonigana navyo, hari abantu tutazonigana, hari abantu tutazoterana amajambo, hari abantu tuzovugana nabi, kuko nzi condi. Tumenye ico twagizwe bene data, tumenye ico turi. Erega wowe uri umuntu adasanzwe, hari icyo Imana yakoze mu buzima bwawe. Menya ngo hari ikintu Imana yandemyemwo kandi ata muntu ashobora kugihindura. Kubw'ivyo rero nta mpamvu n'imwe yo gushishikara mbaho ubuzima ndanze imitsi, kuko hari icyo Imana yakoze mu buzima bwanje. Yesu nashimwe. Isaka abonye intambara acagira gutya, singwana je, kuko ndabizi burya umuntu agwanira utuntu ni umuntu atari suri yuko yotangura ikindi kigashoboka. Ariko umuntu abizi neza akubwira ati tugire gute,
ducemo kubiri cyangwa ndakurekereje ngende. Yesu nashimwe. Kubera iki? Arabizi neza kafise Imana nzima. Haleluya, haleluya. Bene data, tuveho kubaho ubuzima bw'igiporoti, ariko tubeho ubuzima bw'abana b'Imana. Tumenye icyo Imana yakoze mu buzima bwacu, tumenye ngo hari icyo Imana yaturemyemwo. Ibi tubabwira si amajambo, ibi tubabwira n'ubuzima. Nta mpamvu n'imwe yo kubira icyuya ndiko ndababwira ibintu nzi ko atari ubuzima. Nta mpamvu n'imwe. Notaha nkaryama nkaruhuka. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe. Avayo 23 araduga aje i Berisheba. Uhoraho amwiyereka iryo joro, aramubwira ati, ndi Imana ya so Aburahamu, ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Hamwe no kuba bakugwanije ku mariba, ndi kumwe nawe. Tekana, kandi nzoguha umugisha, ngwize uruvyaro rwawe kubw'umusavyi wanje Aburahamu. Yubakayo igicaniro, yambaza izina ry'Uhoraho, ashingayo amahema yiwe. Naho nyene abantu ba Isaka bahimba iriba. Hano hantu ndahakunda cyane. Maze Abimeleki ava Gerari ngo aje Yari. Abimeleki ni wa mwami yagira gute? Yamwomora. Haleluya, haleluya. Acamusanga Yari. Burya dasanze, burya nta bansi tugira. Bwira mugenzi ati, burya we nta mwansi ugira. Mubwire ati, nta mwansi ugira. Burya abansi dufise ni igihe nicyo kiduteranya n'abantu, igihe nicyo kidukundanisha n'abantu, igihe cyonyine. Wa mwami yaje akamubwira ngo tubise tuvireho, kuko yarazi ati ninamukuraha gaca kagenda gateseke. Ibi vyose ni kubera je. Ndashaka ndakubwire ngo burya nta muntu, mviriza, nta muntu yo gushitsa ahantu. Nawe nta muntu yo kuduza Imana itakudugije. Nta muntu, mviriza, nta muntu yo kwiyumvira ko Imana itakwiyumviriyeko. Ari igihe abantu twihenda tukumva umengo twoshimagiza abantu, ariko ndashaka ndakubwire ngo burya nta muntu yo kwitwararika Imana itakwitwararitse. Imana ishimwe. Umaze Abimeleki ava Gerari ngo aje Yari, ari kumwe na Ahuzati umuhanuzi wiwe na Fikori umukuru w'ingabo ziwe. Yagiye atwaye kabine yose. Haleluya. Yagiye atwaye abantu bose bakomeye bari proche. Isaka arababaza ati, ni igiki kibazanye iyo ndi kandi munyanga? Isaka yarakishijwe. Imana ishimwe. Ego. Haleluya. Rega abantu twishwe n'uburyarya. None ndabizi muranyanka, mwaranyomoye, none ubu naho muje mu biki ko nagiye nk'ababisa. Haleluya. Mwaranyirukanye iwanyu. Baramwishura bati, twabonye gose yuko Uhoraho ari kumwe nawe. Haleluya. Umviriza, twakoze analyse, twaragerageje, turiga ku buzima bwawe, dusanga twihoye ubusa. Burya ntiyari twe, ariko yariwe. Ni Imana yakugiriye neza, si twe twakugiriye neza. Ni Imana yakudugije, si twe twakudugije. Ni Imana yaguhaye umugisha, si twe twaguhaye umugisha. Yesu nashimwe cyane. Tuje gushira indahiro hagati yacu nawe, dusezerana isezerano nawe, kugira ngo nawe ngo ntuzotugirire nabi nk'uko natwe tutakuriye n'ugwara. Twarakwirukanye gusa mbwa nta gwara twakuriye. Nuko twarakwirukanye iwacu,
ntacyo twakugize, hari inkoni twagukubise, twarakwirukanye. Rero turaje dushireho indahiro, kuko twasanze ukuntu utera ukomera uri danje. Imana ishimwe. Bene data, ndashaka ndakubwire ngo ukabona umuntu Imana yahezagiye, ikonekite nawe. Ntukagwanye umuntu Imana yaheza agenda uguyanga. Nawe uzoshobora. Nawe uzoshobora. Kuko iyamuhezagiye izoshishikara imuhezagira. Kandi uko imuhezagira niko atera akomera. Kandi uko akomera uri umwanzi uja muri insecurity. Haleluya. Kugira ngo nawe ntuzotugirire nabi nkuko natwe tutakuriye n'ugwara. Atacu twakugize atari ivyiza gusa, kandi tukaba twagusezeye amahoro. Tubonye ko uhoraho yaguhezagiye. Nuko Isaka abateguriza inzimano, bararya baranywa, bazinduka kare bashiraho indahiro, maze Isaka arabasezera, bavayo bagenda amahoro. Imana ishimwe. Isaka yari umunyamugisha. Bene data, umunyamugisha ntabika inzigo. Haleluya. Umunyamugisha ntabika inzigo. Umunyamugisha arabizi yuko ntaco, ni ukuvuga ngo ntaco womukorako ubuzima bwe buhinduke, kuko arabizi yuko nta akse nimwe ufise ku buzima bwiwe. Arabizi yuko imiryango y'ubuzima bwiwe ikikujwe. Arabizi yuko umugisha yahawe udashobora kugira ikintu na kimwe kiwuvogera. Arabizi neza. Isaka aravuga ati n'ivyo vyabazanye nibabatekere babagaburire mujye mutahe. Nukuri ntacyo ndabaronderako, ntacyo nzoza kubahigako. Igihambaye nuko uhoraho, nuko Imana nasenze yabanye naje. Nuko Imana ya data yagize gute? Itigeze yibagira isezerano yagiriye data. Nico gihambaye. Bene data, kumvira ijwi ry'Imana. Ndashaka ndababwira uyu mugoroba, bana b'Imana, nukuri uru rugendo ruraruhije. Duhura n'ibintu byinshi. Duhura n'ibintu byinshi. Dufise intambara nyinshi tugwana nazo, kandi zitandukanye, kandi z'uburyo bwinshi. Zimwe twironderera, izindi tutagiramo uruhara, ariko tugasanga zaje. Ariko ndashaka ndakubwira uyu mugoroba, wibagira ibindi bintu byose, ariko ikintu gitahana. Ndashaka ndakubwire ngo igihe cyose ikiguzi bizogusaba, ariko ugitange, ariko ntugende andewo y'icyo Imana ibikira kubwira. Yesu nashimwe. Sinzi icyo byogusaba, ariko emera ugitange, ariko wumvira ijwi ry'Imana. Kuko ni wumvira ijwi ry'Imana uzonesha. Uzonesha. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Turarangije. Duhaguruke dushima Imana.